ndagomba kubwira ngo igihe cyose uzokumva yuko umenga ntiwemerewe kuvuga Imana uzumenye ko vraiment watewe n'umwanzi, kuko impamvu izo arizo zose zirashobora kuba surmonte ukavuga Imana yawe. Kandi bantu b'Imana mutanguye kuvuga Imana, nta kintu ndabona gikuza umuntu mu gakiza nk'igihe uri kuratemanya do Jesus, nk'igihe uri kuravuga ibikorwa vyiwe, kuko ujya témoignage igucikira na wewe. Haleluya. Ikintu ndavyite gute, ico uvuga kiraguproteje. Ubu bukristo bw'agacerere bwo kutambarasa abantu nibwo bukristo butuma abantu babatamika ibintu bababwira ngo ni mugute gatoya ngo nyoga keya ngo nyoga barabafeza gute mukaguta kuko mutaravuga ico arico ugashira turumbombeke mu kanwa kuko nturavuga uriwe. Ariko iyo washinze ntahe abantu bonyene barayelimira oya ngo ujye ngo ntimumurondere, oya ngo ujye ntimumutumire, abandi bakavuga ngo mukaba mwamuzanye ntuzenya. Nanje nca nsiba ucika isi irakudahwa kuko ubamotera nabi, ariko abashaka gukira ubamotera neza. Ariko kandi tuba protege na témoignage dutanga nico tuvuga kiraduproteja kandi kikatwegereza inyuma ibidakenewe. Ivyo tutarinze kuvuga no, abandi bakatuvugira no kuko barazi ico tujya nico tutajya.